ku byerekeye inzara iyo bihari mu Burundi nushaka kubabwira yuko twebwe turi na mitende burya harabaye ikibazo cy'imvura cyabaye mu bihugu byose ndabyo mu bihugu bya East African Community mu bihugu byose uko tuvuga yuko hari inzara hari habavuga yuko hari inzara kurusha nko muri Tanzania no muri Kenya hari ahantu n'ibitungwa biriko birapfa kubera uruzuba. Rero nagira ndakuremeshe yuko uruja n'uruza rw'ibifungurwa rurabandanya kuri kwamwe ahubwo intambamye twagize ni intambamye tudafitiye ububasha ntuzenye twagize uruzuba muri aka karere kacu. Twaragize ingorane izo mfashanyo twaronka zihagaze mugabo nk'ubu hari ivyo twabandanije dukora naho abadufasha batadufashije twababwiye wa mugambi stratégie d'intégration régionale ijya mugambi twawufashamwe nabo badufasha barahagaritse mugabo twarabandanije gukora igikorwa cyo kuringaniza amategeko naco nyene cyari mu byo abo badufasha mugabo twarabandanije n'uburyo bukeyi dufise kandi tuzobandanya gushika duheze. Hanyuma projet badufasha yitwa yuko yahagaze burundu ni kwigisha icongereza gukarihiriza ubwenge abakozi ba leta mu congereza yarahagaze kubera yasaba uburyo bwinshi ahandi naho ukwiga sukuza ngaha gusa abantu bazokwiga mu bundi buryo basome ibitabo bumviriza amakuru bagire n'ibindi mugabo n'ibikorwa ntibizohagarara kubera uwo mugambi uhagaze. Kujana na single tourist visa nivyo hari ibihugu bitatu byamaze kushikako mugabo uwo mugambi uri mu migambi iriko irarangurwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko tukaba tugeze aho turiko turaringaniza amategeko hani wacu hari amategeko dutegerezwa kuringaniza kugira ngo umuntu aza yavuye mu kindi gihugu ntagire intambamye. Aho rero turi ku rwego rw'amategeko turindiriye twababwiye ko dufise urutonde rw'amategeko dutegerezwa kuringaniza n'iryo tegeko ririmo kugira ngo dushobore kuringaniza n'amategeko y'isoko rusangi ya Afrika y'ubuseruko kugira ngo uruja n'uruza rw'abaturiste rube ari bakoresheje single tourist visa nkuko mwabivuze. Hanyuma nivyo hari ibihugu bikoresha akaranga muntu kugira ngo bijya bihugu bitatu natwe uwo mugambi turi muri wo nico gituma mwabonye ko hari umugambi wa carte d'identité biométrique ijya karanga muntu isoma ni machine kugira ngo uruja n'uruza rukurikiranwe neza kubera ngira sivye imbeshere muri azikaranga muntu zacu umunsi twaronse izi karanga muntu zisomwa ni machine zizodufasha kugira ngo tuje mu bandi uruja n'uruza ngo dushobore kugenda tutakoresheje passport dukoreshe akaranga muntu. Nivyo mushigwa mu ngiro y'isoko rusangi kugira ngo duhezenye n'ishigwa mu ngiro y'isoko rusangi byose ya protocole y'isoko rusangi byose birakwiye yuko turinganiza amategeko. Twababwiye yuko dufise umugambi wo kuringaniza amategeko turafise n'amategeko unye bakoranije babona yuko tutegerezwa kuringaniza kugira ngo isoko rusangi rishigwe mu ngiro atantambamye nimwe hari. Aho amategeko atari make tumaze kuringaniza n'ubu turabandanya n'igikorwa kizobandanya kugira ngo dushikeko. Ifaranga rimwe kugira ngo tuzoshike aho dukoresha ifaranga rimwe mu 2024 hari ibikorwa byinshi bitegerezwa gukorwa kugira ngo dushike kuri iryo koresha ry'ifaranga rimwe. Ubu biriko birakorwa muri banki nkuru y'u Burundi muri ministeri ya finance hari ibikorwa byinshi byo gushiraho inzego zizobikurikirana yingene hazoba banki imwe ya East African Community n'ibintu byinshi n'ibikorwa byinshi biriko birakorwa biziriko biradutwara aho tuzoshika dukoresha ifaranga rimwe. Numva ni igikorwa kibandanya shikuko kandi nta ntambamye turahura nta ntambamye ibonekeza gushika ubu
tuvuga yuko izo habibuza tudakoresha ituma Burundi budaja mu bindi bihugu mu gukoresha iryo faranga rimwe. Ibarabara ry'indarayi rihuza ibihugu cyane cyane riduhuza na Tanzania niyo option twebwe Burundi twafashe kubera ari ryo rigufi riva mu Songati Uvinza. Iryo barabara umugambi uwo kandi ubandanya etude de faisabilité ziriko